So uno musi uri mu bantu mugwaruka cyane uriko ruyimba kwimba amazi mu butaka hasi misi dusanzwe dufise. Urugendo rumeze gute kugira ngo utangure ivyo bikorwa vye tukuno no musi turabikora? Urugendo aho rugeze uno musi ikibazo c'amazi n'ikibazo kidasanzwe hano mu gihugu canke no kwisi yose, ariko bigeze hano iwacu bikaba ibindi. Hahoragera igihe amazi akabura mu makartie, ibara rikagwa, abantu bakavuga ati none turabaho gute, turakoresha iki uno musi? Ivyo rero ni bimwe mu bibazo nanje vyanshikiye, ndabona ati hano hantu harakenewe ko hari umutabazi aboneka, harakenewe ko abantu turonka inyishu. Niko kwiyumvira abantu twize canke turazi ko buri si ifise amazi. Quelques metres naho zoba nyinshi canke nke hari amazi. Niko kwiyumvira rero dufatana n'abandi bagenzi dutangura kuza turimba twimbisha amasuka. Ego. Twimbisha amasuka tukimba imetero zishika 200 tumanuka ku biziriko canke 30 aha hafi mu kiyaya tukaronka amazi tukayahereza abantu. Twarigiye kingana gute mwimbisha isuka? Bivana n'isi ukuntu igumye. Urashobora kuronka isi, twararonka isi ushobora kwimba mu misi 3 ukaba wimvye imetero zirenga 10 canke zishika nka 6. N'igihe washika kw'isi kabisa ukumva ko n'isi igumye ukamara imisi 3 utarakwiza n'imetero imwe. Mbere tugakoresha n'amasipiri n'ibindi bikoresho bigumye kugira tugerageze dushobore kwimba. Nako twimba mu buryo bumwe. Uko twimba niko twimba ajya bene nako niko twimba naya dushobora gukoresha amapano solaire canke umuyaga nkuba wa regideza. Itandukaniro aho riri nuko hano urabona tumaze kwimba tugashikira amazi, uburyo bwo kuduza nibwo butandukana. Ipompe dushiramwo iyo tugize uku n'ipompe dushiramwo ari y'umuyaga nkuba niho bitandukaniye gusa. Ahandi novuga ko bitandukaniye, murabona uri kurakoresha amaboko ushobora kuvoma amazi make, mugabo mu gihe ari pompe ishobora kuguhereza amaritiro arenga 1000, mugabo wewe ukagerageza ukabishobora kandi ukazokiza n'abandi basigaye inyuma. Nimba tubona amakampuni manini bano bashinwa, bano bahinde, bano bandi bantu bakora ibintu binini, suko batanguye ari banini, batanguye ari batoyi, barashobora gukura baraduga nk'uko kwiwacu. Aya n'amasi tumaze gutraversa amanapre atandukanye. Hano urabona tuba twahereye kuri iyi ahari hakiri hejuru, tukagenda tugashika hajya n'ingero tugenda turashika ko z'isi kugira ngo bidufashe kumenya amanapre tumaze gutraversa uko ameze, uko angana. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umwe mu gwaruka cyane umu jeune yize ibintu by'ubuhinga, ariko no musi yize ubuhinga bukoresha mu gukemura ikibazo gisanzwe gihari c'amazi mu gihugu c'u Burundi. Atangura yimba gato bakoresha amasuka ku mametero, ushwe no musi ageze ku rugwego rwiza ubona rumeze uku. Ndakuramukije. Ndabaramukije nanje Patrick. Mumeze neza? Turashima Imana. Bavuze amazi mwumva iki muri rusange? Tuvuze amazi twumva ubuzima. Umuntu wese arakeneye amazi. Ikintu cyose nibi vyatsi ubona, ikintu cyose uri kurabona gikeneye amazi kugira ngo gishobore kubaho. Akazina kawe? Nitwa Elshaddai, NTAKINANIRIMANA. So uno musi uri mu bantu mugwaruka cyane uriko ruyimba kwimba amazi mu butaka hasi misi dusanzwe dufise. Urugendo rumeze gute kugira ngo utangure ivyo bikorwa vye tukuno no musi turabikora? Urugendo aho rugeze uno musi reka mpundire mvuge kuva nsubira inyuma gato, kuko ikibazo c'amazi n'ikibazo kidasanzwe hano mu gihugu canke no kwisi yose, ariko bigeze hano iwacu bikaba ibindi. Hahoragera igihe amazi akabura mu makartie, ibara rikagwa, abantu bakavuga ati none turabaho gute, turakoresha iki uno musi? Ivyo rero ni bimwe mu bibazo nanje vyanshikiye, ndabona ati hano hantu harakenewe
harakenewe ko hari umutabazi aboneka, harakenewe ko abantu turonka inyishu. Niko kwiyumvira abantu bize twize canke turazi ko buri si ifise amazi. Quelques metres naho zoba nyinshi canke nke hari amazi. Niko kwiyumvira rero dufatana n'abandi bagenzi dutangura kuza turimba twimbisha amasuka. Ego. Twimbisha amasuka tukimba imetero zishika 200 tumanuka ku biziriko canke 30 aha hafi mu kiyaya tukaronka amazi tukayahereza abantu. Igihe kingana gute mwimbisha isuka? Bo bivana n'isi ukuntu igumye. Urashobora kuronka isi, twararonka isi ushobora kwimba mu misi 3 ukaba wimvye imetero zirenga 10 canke zishika nka 6. N'igihe washika kw'isi kabisa ukumva ko n'isi igumye ukamara imisi 3 utarakwiza n'imetero 1. Mbere tugakoresha n'amasipiri n'ibindi bikoresho bigumye kugira tugerageze dushobore kwimba. Umuntu aca yibaza kenshi ati nta kanoti mwari bwaronke yaramahise muri kumuragira mwabaho gute muri rusange? Bo akanoti hariho ahantu hamwe twari tumaze kuba dufise inkuru ko amazi ahari. Hariho amakartie amwe iyo wimvye uragenda ukabaza ati aha mwimvye ku metero 10. Murashobora gushikana imetero 10 mutarashikira amazi. Ufatiye ku nkuru rero ugiye uraronka warashobora kubona ati ahantu ndahimvye ku metero 10 canke 6 nzoba nashikiriye amazi. Ivyo rero bigaca bitwankuraja tukabona ko dushoboye kwimba tugashikira ayo mazi, dushobora kuraba uko tuyaduza abantu bakayakoresha. Nico cizere twakorerako. Urugendo no musi rumeze gute muri rusange? Urugendo no musi nkuko mubibona tugeze ku rugero rw'uko dushobora gukoresha imashini. Ntidutanguye no musi gukoresha imashini, tumaze imyaka irenga 5 turiko turakoresha imashini mu kwimba amazi. Bisigura ko muri iyo parcours twakoze dufise vyinshi twabonye, hari n'ubundi buryo butokwimbishwa imashini twagiye turaduga nuko inkuru yoba ndende, ariko twaragiye turaduga turashika no ku bundi buhinga aho dushobora kwimba amazi y'umuhano umwe canke imihano 2 dukoresheje ubundi buhinga atari imashini kandi atari yasuka twakoresha kare. Rero ubu tugeze aho dukoresha imashini tukimba imetero zirenga 100 tugaronka amazi meza umuntu ashobora gukoresha. Ari bakora kwikigani baza kuba bibaza koko amashini harayubanyu mwoba mwarateye imbere cyane. Imashini mu bigenza gute nigwanyu mwaguze muri ico kingo c'imyaka 5 bimeze gute muri rusange? Bo twebwe turafise imashini ubwacu tumaze kugura ntonto, ariko turafise n'izindi mashini zishobora gusahiriza iyo ari mu bikorwa bikomeye canke iyo ari isi ikomeye tukavuga ati reka twitize imashini zo ku ruhande. Ariko hagati aho turamaze gushika ku rugero rwo kugura imashini ntonto zishobora kwimba hano mu biyaya vya Bujumbura. Muri kwa kwiyunganganya kwanyu vyatumye mugura? Yego cyane. Muri uko kwiyungunganya kwacu twarashoboye kugura imashini imwe isanzwe ishobora kwimba hagati y'imetero 40 na 30. So nizahe mbogamizi mugira iyo muriko murimba amazi muri rusange? Imbogamizi ntizibura kuko urabona imbogamizi ya mbere nta bitoro dufise, imashini zikoresha ibitoro. Hariho ahantu ushobora kugenda ukagwa ku rubuye. Urabona hari abafise amaparcelle mato mato uguye ku rubuye kugira ngo wunguruze uje ahandi ugasangana ikibazo. Wamaze gukora dépense ntushobora gusubira inyuma ngo uvuge ngo ni mu ndihe uca usanga ari ikibazo. Rero imbogamizi mu kazi mu buzi bwose hama hari imbogamizi. Mugabo ahanini dushima Imana ko mu mbogamizi twama duhura nazo ntaziraduhitana canke ngo zidusubize inyuma cyane. Arabamenyereye y'amazi amwe bimba baza barenenako nk'ikivuma, ariko mwebwe amazi mukora mukoresha plaque solaire, aza amazi nkajyanye asanzwe muri rusange. Ni yahe itandukanizo riba rihari ajya amazi benenako n'amazi ya plaque solaire mugava mu kuzimu nayo? Bo amazi benenako twimba mu buryo bumwe. Uko twimba niko twimba ajya benenako niko twimba naya dushobora gukoresha amapano solaire canke umuyaga nkuba wa Regidezo. Itandukaniro aho riri nuko hano urabona tumaze kwimba tugashikira amazi
tumaze kwimba tugashikira amazi, uburyo bwo kuduza nibwo butandukana. Ipompe dushiramwo iyo tugize uku ni pompe dushiramwo ari y'umuyaga nkuba niho bitandukaniye gusa. Ahandi novuga ko bitandukaniye, murabona uri koresha amaboko ushobora kuvoma amazi make, mugabo mu gihe ari pompe ishobora kuguhereza amaritiro arenga 5,000 ku munota umwe canke ku minota 2. 5,000 ku munota umwe canke ku minota 2. Hari umujene yakoze amatara mu ntara ya Bujumbura rirari, warabonye ko ari umugambi mwiza cyane. No musi ugwaruka nago duhuye tumenyere ko ari amashyirahamwe manini asanzwe yimba amazi, ariko no musi ni umwe mu gwaruka ariko arakora ivyo bintu mu gisagara ca Bujumbura. Rike kama mushobora gutera urundi gwaruka rukireza amaboko mu mpuzu, rutabona yuko umuntu akeneye gukora amaboko mu mpuzu kugira ngo akore ashobore kwibeshaho, ntibagumye bizeinze kuri bwa buzi bwa misi yose turondera butaboneka. Hariho umugani abarundi bakunda kuvuga ngo uvutse ku nkende urinda ufa wurira ibiti. Nkende niba nimba ntiyigeze agura ikinga. Bo birashoboka, je siko mvuga kuko birashoboka. Urashobora kuvuka iwanyu bidashoboka, mugabo wewe ukagerageza ukabishobora kandi ukazokiza n'abandi basigaye inyuma. Nimba tubona amakampuni manini bano bashinwa, bano bahinde, bano bandi bantu bakora ibintu binini, suko batanguye ari banini, batanguye ari batoyi, barashobora gukura baraduga nk'uko kwiwacu. Rero ico nobwira abajene, birashoboka ko dukora, birashoboka ko duteza imbere igihugu, birashoboka ko duteza imbere imiryango yacu. Igikuru gusa ikintu cyose ni mu bwenge, wishizemo kuzotera imbere bibwirizwa kuba Imana yamehezagira ibikorwa vy'amaboko. Ari abantu benshi muri Afrika iwacu bakunda gucika intege, babona abantu bubaka mu biyaga binini, akaba ari abashinwa, babona amazu menshi yariko arubakwa manini cyangwa ubuhinga budasanzwe twavyitiriye ivy'abazungu. Nk'umunyafrika nk'umurundi, kuri we ico gicapo kibona gute? Eske ubuhinga bukomakomeye cyane ubw'abazungu canke ubibona gute muri rusange, cyane ko kwisuzugura kwacu? Ari abantu bafashe amaformule yo kwisuzugura, bafashe imigani yo kubashira hasi bakayikorerako. Iyo ubonye uno munsi ukoze ikintu ukabona kiranse, bica biguha inguvu uheraho nyene warugeze ugere kure, kuko nta muntu numwe yokubwira ngo ivyo akora biroroshe. Nta kintu na kimwe uzoshika ko coroshe. Tuguma turi mu ngwano, ariko ingwano yacu no kuraba ko uno munsi ye itahindutse. Ariho umuntu ushobora gusanga uko yari ari mu mwaka uheze canke mu myaka 5 iheze, nuno munsi ukamusanga kwa kundi nyene. Donc turakwiye kwiga ko buri mwaka tuguma turiko turevoriwa, tuguma turiko turiraba ati mbega mu mwaka uheze, mu mezi 3 aheze nari nshoboye iki, uno munsi nshoboye iki. Hariho abantu bacu bavuga ati tuzoja hanze, tuzoja mu bihugu biteye imbere. Teza imbere iwanyu, ukorera iwanyu. Aha nyene birashoboka, urashobora gukreya abandi bakazoza gutembera mu Burundi, bakazoza gukorera mu Burundi ku kintu wiyumviriye. Pana ko tuguma tureza amaboko ngo tuzogenda hanze. Hani Bujumbura birashoboka, hani Burundi birashoboka, Igitega birashoboka, Ingozi birashoboka. Aho uri hose menya ko birashoboka. Koresha inguvu, ureke gucika intege. Kucyumviro cyanyu, kucyumviro ciwawe, uno munsi ni bantu bangaye bashobora gufungura biciye mu cyumviro ciwanyu? N'abantu benshi. Ubwa mbere ndetse kuvuga famille yanje, urabona n'ubu hari habariko barakora, arara bafunguye. Rero iyo habonetse umuntu afise ivyiyumviro, afise imbono kazoza, biragira akamaro no ku gihugu. Ikanagushimira wongera ubwira akajambo abakunzi b'igihano ca open mic n'abakunzi baza gutahura ivyo uriko urakora no munsi, cyane abakunda guharuka. Yes, ndabashimiye cyane abakunzi ba open mic, ndabashimiye cyane Akeza, ndabashimiye kandi mwebwe mwama mubakurikirana, nanje ndimwo. Mugume mutera imbere mu vyo murimwo, mugume mugira imbono kazoza, na cyane tugere muri 2060 igihugu cacu kimeze neza. Murakoze.